ibintu biragenda nabi. N'umunsi nafashe niyambika ikanzu ngo nze gutembera ngo ndabaho ufungura. Abisilamu bose bavuga basanga nibirashe atari saa 9 canke bafise ukundi kuntu babwiranye. Usanga babwiranye mu musigiti sawa, reka ngene kwa babuduri naho ndazi niho hanyuma nkabibura tuzaja dutingana nabo kuntu we. Jina ndi umuyisilamu nsanzwe senga mu Buyenzi. Rero hari ukuntu byancangiye ko rero n'umunsi kwa Iraidi nakubonye umuntu umenga umuyisilamu nari nifuza ukuntu noza kuraba ukuntu nofungura ku ipirawu. Hama witwa gute? Kwizina ryanje nitwa Iraidi nitwa Buduri Hussein Ramazani. Abduri Hussein Ramazani. Nduwayezu? Iryo zina ni ry'Abisilamu? Oya, kari kancanganije hari ukuntu rero bane byo muri barura. Kari kancanganije kuko natanguye muri mukirisitu. Rero nce ndahindura idini. Rero sinzi ko hari ikintu cy'ipirawo kiriho hama nze gutembera muhira kiriho. Sawa. Ariko rero ntabwo turaheza gutegura. Ntabwo turaheza kubitegura mu gikoni, uraza kugaruka ku mugoroba. Hello my beautiful people. My name is Simba from Sid aka Bin Laden Sharpshooter. Kuva kuri Eric Burundi TV wa promoter wanyu mukunda cyane. Hama navuga ati ku Bisilamu bose turabifurije umunsi mwiza wi Ramadan. Barakatul Eid kuri mwese abayisilamu. Hama ndonga ndababwira ati mwarahezagiwe cyane.